sinzi ko ubwonko babupima dufate nk'umufise nk'ubwonko bungana n'inusu mwobuduza bukaja ku nusu na garama 250 ni kuvuga yuko umuntu akwije ubwonko abafise ikiro cy'ubwonko z'inyama zigize ubwonko rero bivanye n'ivyurya ni canke ivyo utariye bushobora gupunguka ugasanga ufise inusu n'irobo canke inusu nje ituma ushobora gusanga bamwe bihanganira ibibazo bahuye navyo kubera bafise ibinure byubatse ubwonko bikwiye iyo rero ufise ibinure byubatse ubwonko bukwiye bigutuma wihanganira ibibazo bikagutuma ubana neza n'abandi bikagutuma utunganya neza ibikorwa byawe byose bikagutuma mbere unatunganya navyo bikorwa byo mu gitanda neza kubera ubwonko bwawe butekanye rero nka infection urinaire beshi bazigendana bagakoresha imiti yo gupfupfaza ntizikire neza izo rero zituma zonona uducende mangingo nko ku bagore turekura amazi amavangingo ivyo rero bigaca bituma ca gikorwa niba umugabo atanguye igikorwa kubera hari haciye haba y'amavangingo atabonetse urumva iyo nimvugo mbabare amatwi hanyuma wa mugabo nawe hagaca haba umwumira hajya muri ivyo bikorwa vy'iryo banga ico gihe rero umugabo bica tusha kuri bwa bonko bwiwe afise n'ubwonko butameze neza bigaca bitusha no kutundi tubazo bafitanye bigaca bihura n'ukuntu batateguranye kubera ubundi umugore kugira ngo mukore amabanga agende neza nuko mutegura n'imiburi amasaha 12 uwi wamanya kugendana nawe inshuti ya bose yo ni inshuti yawe nje ituma Adamu na Eva babana muri Edeni baba bariko baratera inkuru baganira bamara munini bategura nje ituma baba bibereye mu ijuru rya mbere ni mibibonana mpuzabitsina ku mugabo n'umugore babikoze mu gihe ciza ikigo inshuti ya bose mu mirimo nyamukuru gikora kivura gikoresheje imiti y'ikirundi imiti y'ikirundi rero no kuvuga yuko ni imiti ikozwe mu bidukikije iyo tuvuze bidukikije ni ivyo kurya ni ibiti yabi mikatusi yabiki bivanye nico tuba twamenye ico gishobora kuvura rero ivyo nivyo dukoresha hanyuma iyo miti rero ikabitandukanye n'indi miti bita iyo bapfumu ba kera kubera twebwe ni miti itunganije ku rugero rwiza ku buryo atari uko wowe ubibonye byanditseko utoshobora kumenya ko ari w'ikirundi ko ukibaza ko ari w'ikizungu ko usanga umeze neza ufise isuku rihagije urumva iki kigo caragerageje kubitunganya ku buryo ushobora kumenya umuti unywa mu gatondo wa saa sita no ku mugoroba basanga iratekeye neza ku rugero rwiza hari nabo usanga batelefona ati none nzoze nzanya akabido canke nzane ibido ariko twabwira ati oya ahubwo uzoze gutyo nyene kuko imiti bitunganije neza ku buryo ibangutse gutwara yoroshe gutwara nka kujya woja muri pharmacy sanga ukagura umuti usanga imiti iroroshe gutwara cyane bisunze ico bagomba kuvura nk'akarorero ushaka kuvura nka retine mu gihe yoba iri kirazamo igipfungu yakenye ico bita provitamine A kuvuga ucukenera ivyo bita provitamine A biza guhingurwamo vitamine A muri ico gihe basha kuraba ati muri muringa hari bingana gute muri karoti hari bingana gute muri tungusuma bingana gute bagateranya ivyo babona ko birimo vyinshi babitanije bagaca bakuramwo ca kintu kizakugira mu mubiri wawe uza kugifata ari provitamine A kigaza guhinduka vitamine A muri ico gihe rero nuvuga yuko ya retine yawe ikiro nka vitamine A igwiriye ugacukira mu mwanya muto cyane kuko ubundi tugwara kubera hari gihe abari virisi canke ivyo umuntu yakenye mu mubiri umubiri wabikura mukabishya mu gitigu cyabihingwamo ibindi bintu nibirenze ko nibitakara igitigu kirabibika kikazoswa kubitanga nyuma iyo utafunguye imiti yakirizeyewe kuko yavuye mu ijuru musanzwe ni imiti yatanzwe n'ijuru kubera ijuru niryo ryahishuye ijuru niryo ryatanze ibimera usomye bibiliya mu gitabo cy'itanguriro imbere yuko Imana irema umuntu yabanje kurema ibiti n'ivyatsi ibizomutunga rero kubera mwavyibagiye muzi yuko imiti y'ikirundi kubera abazungu babwiye yuko y'ikirundi dakenewe mukeneye kugiye iwabo ariko bundi iyi miti y'ikirundi iyi miti kama nivamo n'ijya y'ikizungu twebwe rero tubitanguka Imana yabiduhaye
twongeyemo gusa ubuhinga bwo kumenya ngo iki kirimwo iki iki kirimwo iki iki kirimwo iki kuko kandi niba dushaka gufasha umuntu kugira ngo agire ubwonko bukwiriye bidusaba kumuha ibintu birimo ibinure byinshi kandi vyiza ni kuvuga yuko umuntu akwije ubwonko abafise ikiro cy'ubwonko z'inyama zigize ubwonko bivanye n'ivyurya ni canke ivyo utariye bushobora gupunguka ugasanga ufise inusu nirobo canke inusu nyo bituma ushobora gusanga bamwe bihanganira ibibazo bahuye navyo kubera bafise ibinure vyubatse ubwonko bikwiye iyo rero ufise ibinure vyubatse ubwonko bukwiye bigutuma wihanganira ibibazo bikagutuma ubana neza n'abandi bikagutuma utunganya neza ibikorwa vyawe vyose bikagutuma mbere unatunganya na vya bikorwa vyo mu gitanda neza. Mama Kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagenda na zandwara niziyo nozidondagura nkazima urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi none ico kigo gikorera ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. Baramukije cyane aho muri hose ku mpande zine z'isi nizera yuko mumeze neza twebwe ku ruhande rwacu ibihe biriko biradutwara neza wewe ukurikiranye kino kiganiro utameze neza wihangana uzirikane yuko atawuhora babaye bugimaniriye buku umuntu ikamwirura hari umubabaro hakaza umunezero ahari kwiheba hakongera haraba birashoboka wumvise ijwi nka rino umenye yuko ari wa muhungu wanyu ndi kuriho Leonce the son of God, Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador nundi mwanya udasanzwe tuba twabahinduriye tukabazanira noneho ibiganiro vyubakana ntajyo mu yindi mforo no mundi mwanya twatanguye wo kuva aha na hariya tugasanga abantu aho bakorera ubuzi cane cane bamwe baba barateye intambwe bigakunda byose bigahurira hamwe muri yambono kazoza y'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere vyanga vyakunda gacukara hari murabona yuko bemeze neza turi mu ntara nziza ya Gitega ni ku mugwa mukuru politike yamara kandi twamaze kwinjira mu kigo c'akarorero ni ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose ushobora kuba tebwe bwa mbere uvyumvise ariko bwabo bwa mbere canke tebwe bwa mbere ugiye kukimenya birushirize biciye mu kiganiro c'amateka tugiye korana no mushinga nahe tuboneraho kumwakira nyakubaho ndakwakire cyane muri kino kiganiro murakoze cyane natwe turabakiriye hano mu kigo inshuti ya bose yego mumeze neza ku mpande zose turashima Imana ku mpande zose ko twebwe bimeze neza tugwaye turivura dushonje turanywa umuti rero birahari ibintu byose bimeze neza cyane yego ni gihe ciza yego nibwo bwa mbere numvise kano kajambo ngo dugwaye turivura benshi mu mvugo za benshi ahubwo ni tugwaye turivuza no kuvuga mwebwe nimwe mu vyikorera
murakoze cyane twebwe turabyikorera kuko dusanzwe tuvura dukoresheje imiti kama y'u Burundi imiti y'ikirundi abandi bayita imiti kama twe twita imiti y'ikirundi kuko turi mu Burundi iwacu ego cyane kabisa kugira abantu babitahure neza bino bintu bavyumve binarushirije ndasavye mubanze mutubwire neza kino kigo inshuti ya bose uburyo cabayeho mu majambo bavunaguye kuko ndizera ko urugendo rushobora kuba ari rurerure yamara ikintu inshuti ya bose kivuzwe abantu bumviki. Murakoze cyane ariko reka mwihangane dusubire inyuma kugira ngo duhere ku byo duhora dusanzwe duhera ko muri byose mwe murabashitsi mwashitse hano tutabiteze ariko nanone dufise umuco uwe mu nshuti ya bose ibintu byose tubishimira Imana reka tubanze dushimira Imana mwebwe mwuje nubwo tutarabamenya neza cyane mu gushima rero dushimira Imana tubicishije mu isengesho reka rero twubaha Imana kuko Imana murakoze cyane iryo natwe niryo ryaturetse none munsi turacari reka dushimira Imana wakoze Imana yacu uhambaye kandi wera wewe watanguje ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gitanguza kuri musozi wa Rutegama mu ntara nziza ya Gitega no mu gihugu cy'u Burundi igihugu kiri umutima wa Afrika muri iyi ntara nziza ya Gitega kandi isanzwe ariyo iri hagati na hagati ya Afrika tugagushimira cyane rero ko waduhaye Burundi ukaduha n'inshuti ya bose ukaduha n'igihugu ciza ukaduha n'abarongozi beza ndetse twanagushimira ko turi mu gihe gikomeye cy'amatora cyo kwitegura amatora aho batanguye kwiyamamaza abazoshobora kudushiraho amategeko atugenga abarundi twese rero ivyo turabigushimira kandi tukagushimira yuko wanaduhaye n'igihugu ciza gitekanye kandi kiri mu bihe by'amatora si ibihugu vyinshi iyo bigeze muri ibi bihe biba bifise amahoro n'umutekano abantu bisanzura bakagenda nk'uku ariko uyu munsi twe tubona bimeze neza cyane abantu bariyamamaza kandi bakagenda bakundana bakabikora bakundana bahura baramukanya ni ibintu rero dushimira Imana Imana rero twagushimiye ko wabikoze uko ukabana duhaye n'indongozi nziza zikunda abarundi zikabanywanisha ivyo nivyo guha cyubahiro twagwa n'icubahiro ko duhaye umuti kama w'u Burundi wo mu kigo inshuti ya bose n'abandi bavuzi batandukanye nabo bakaba bakora nk'ivyo dukora kandi bikagenda byubaka imibiri y'abantu n'imitima muri rusange rero Mana tugwaye icyubahiro tugwaye n'icyubahiro kubw'abantu baje kugendera kino kigo cyacu batubaza ingene gikora ni wabigomvye ni saha yabonye ko bikeneye ko bashika hano nubwo tutari tubiteze ariko we warubize ko umunsi nk'uyu bazaba bari hano rero bahezagire ivyo tuganira bigice bifashije abantu muri rusangi no cyane abana bawe baba barushiye baremerewe n'imitwaro y'ingwara kugira ngo ashobore gukira rero ivyo tugushimira ni vyinshi ntitwobimara ariko urabizi ko dukunda gushima kandi ko ivyawe atawe bimara ngo bishime ngo biheze reka vyose tubigushimire muri rusangi mu izina rya Yesu Kristo amen. Murakoze cyane kuba munyemereye kuko nivyo ngombwa hanyuma icya kabiri no kuramutsa abantu ababa bivuza mu nshuti ya bose shanka abandi bafise n'ibindi bibazo mugabo bataramenya inshuti ya bose ariko bazoyimenya tukaramutsa rero n'abari kuko rubuga rwanyu tutaramenya izina ryago witwa Diko Entertainment. Murakoze cyane byasi nashaka gusubiramo kubera agafarasa sikeshi cyane karabaye ariko bavyumvise turabaramukije rero abari kuri urwo rubuga barukunda barukora ngira ngo natwe maza kuduha link tuzo basupporting kugira ngo mbandanye kwaguka tunabashimira rero ko mwiyumviriye kugendera ikigo cyacu inshuti ya bose kugira ngo kumbure mutubaze ngene kimeze naho mutarabitubaza ivyo tubibashimiye rero dushimira n'Imana ko yabazanye kuko hariho beshi bafite izo muga mugabo bataratugendera usanga Imana ari mwebwe yatumbereje n'abandi rero kumbure bazoboneraho bashobore kugendera kino kigo kugira bamenyeshe na cyane cyane abagwaye n'abashe n'abaremerewe ko barahari kugira ngo bashobore kugira amahoro yo mu mubiri. Murakoze cyane twayoborewe hano no munsi ahubwo nyabona udukundire twihuse mwidondore neza abantu badukurikiye burya biba byiza iyo yaze n'abantu bakumenye. Ego murakoze cyane ku mazina banyita Shimirimana Onesiforo niyo mazina niswe n'abavyeyi
akaba uyu munsi hari hayandi mazina banyita na cyane cyane abanzi banze ku izina inshuti ya bose mwumvise n'abarengana bavuga ngo inshuti ya bose bo usanga mbere n'amazina batakiyazi abanyita inshuti ya bose banyita pasteri kuko nsanga ndi mukozi w'Imana muri n'umukozi w'Imana yego rero nkaba mvuka ku mushinga ntahitwa nuko amazina Gasupari n'umufasoni yitwa Miriana Kaburente rero navukiye ku musozi wa Macyazo komine Kiganda intara ya Muramvya ubu yagiye mu ntara yagutse ya Gitega yego rero niyo navukiye ariko ubu nkabamba muri iki gisagara cya Gitega nkabasanzwe rero ndi umuyobozi w'iki kigo inshuti ya bose niho nkorera ibikorwa vya misi yose uretse ko hariho n'ibindi bikorwa dufadikanije dusanzwe dukora mu buzima bwa misi yose tuvuye indani mu kigo hari ibindi buzima bw'iwacu dusanzwe tubamo murakoze ngira niwo mwidondoro ushobora gushikiriza uwo mwidondoro urumvikana ntitwava tuvuga ngo murubatse ni ibintu no ku maso babona uretse yuko ushobora kubona umuntu ameze nk'uko kwanyuka mwibesha ugasanga no kubaka ntiyubatse mugaje ico nabonye co uno nuko ari umushinga ntahese w'ibibondo murakoze cyane ndubatse mfise abana 6 harimo abiga harimo bose bariga kuko nuri migade n'abayiga ndubatse yego kirumvikana cyane kino kigo turimo no munsi twatangiye tuvuga twinjiye umuntu atari karavyumva neza yumve yuko ari kigo mu mirimo yacu ya buri munsi gikora iki murakoze cyane iki kigo inshuti ya bose mu mirimo nyamukuru gikora kivura gikoresheje imiti y'ikirundi imiti y'ikirundi rero no kuvuga yuko ni imiti ikozwe mu bidukikije iyo tuvuze ibidukikije ni ibyo kurya ni ibiti yaba imikatusi yaba ikibivanye n'icyo tuba twamenye icyo gishobora kuvura rero ivyo nivyo dukoresha hanyuma iyo miti rero ikaba itandukanye n'indi miti bita iyo bapfumu ba kera kubera twebwe ni imiti itunganije ku rugero rwiza ku buryo atari uko wowe ubibonye vyanditseko utoshobora kumenya ko ari w'ikirundi ko ukibaza ko ari w'ikizungu ko usanga umeze neza ufise isuku rihagije urumva iki kigo caragerageje kubitunganya ku buryo ushobora kumenya umuti unywa mu gatondo wa saa sita no ku mugoroba basanga iratekeye neza ku rugero rwiza hari nabo usanga batelefona ati none nzoze nzanye akabido canke nzane ibido ariko tukabwira ati oya ahubwo uzoze gutyo nyene kuko imiti bitunganije neza ku buryo ibangutse gutwara yoroshe gutwara nka kujya woja muri pharmacy sanga ukagura umuti usanga imiti iroroshe gutwara cyane yego murakoze cyane uvuze akantu k'abapfumu ukampa kwiyumvira hari umuntu ashobora kumva ngo imiti kama imiti y'ikirundi n'ubundi nubwo warukivuze ariko tukigarukeko ugacumenga yo kumva akantu gasa nubwo batene bano bantu bino bintu bakora ubwo si bifyitirize ubwo si bya bindi byo gupfumura ubwo si ibintu badendekeranya ni iki cotuma umuntu yizera inshuti ya bose akayirutisha bino bindi bintu abarundi bafise mu mutwe byo kumva ngo ni ibintu menga na mangetengete y'ubupfumu murakoze cyane ngira ngo nuko mwebwe mu nkarutse vuba uburyo abapfumu bavura bwari uburyo bakoresha imihamuro cyangwa ivyo bagendereje uburyo baba baratiwe n'abandi bapfumu bagenzi babo hanyuma rero hari uburyo babikoramwo bitandukanye n'uyu munsi tugeze ko uyu munsi twebwe rero mu kigo inshuti ya bose nuko imiti itunganije nk'ijya isanzwe iyo mu ivuriro bisanzwe ukaza ukawugura nkuko woja kugura mu ivuriro ugasanga yo umuti urakorohera gufata kubera kera uburyo bavura kenshi wasanga ujana ububido canke ibivuvu aho ugenda ukawitekera ugatubya amazi ugira yangana guki urumva ukagenda ukawitekera rero dusanga mu nshuti ya bose dusanga kumbura umuntu umurangiye muti genda witegurire ntibimworohera kuwutegura canke ngo amenye kwipimira amazi canke amenye kwipimira urugero rw'ifu yonywa bituma rero inshuti ya bose itunganya ivyo vyatsi
birimo iyo miti ikoresheje abahinga baba barize kiri mu cyatsi n'ikiri mu gitegwa runaka canke kiri mu gitunguru canke kiri mu ivoka bivanye n'ico bagomba kuvura bakoresheje ubuhinga bwa none bugezweho bwo kuvura mugabo uwo muti bakawutunganya batawushizemwo produit chimique kuko ikiwugira umuti kama canke naturel nuko utaba wongeyemwo ibindi bintu ahubwo ubukora nkuko Imana iba yarawuremye rero mu nshuti ya bose rero batunganije imiti bisunze ico ikintu kiba kiri mu gitegwa ikintu kiba kiri mu gitegwa c'Imana yagisizemwo bigatuma rero ico kiri mu gitegwa arico bisunze ico bagomba kuvura nk'akarorero ushaka kuvura nka retine mu gihe yoba iri kirazamo igifungu yakenye ico bita provitamine A kuvuga ucukenera ivyo bita provitamine A biza guhingurwamo vitamine A muri ico gihe basha kuraba ati muri muringa hari bingana gute muri karoti hari bingana gute muri tungurusumu hari bingana gute bagateranya ivyo babona ko birimo vyinshi babitanije bagaca bakuramwo cya kintu kizakugira mu mubiri wawe uza kugifata ari provitamine A kigaza guhinduka vitamine A muri ico gihe rero nuvuga yuko ya retine yawe ikiro nka vitamine A igwiriye ugacukira mu mwanya muto cyane nico novuga ko dutandukaniye ko nabo bakera bapfumura kera rero bakoresha imihamuro hano wakubwiye ati genda abavyeyi bazokuvura yego hanyuma tugenda uzozinduka mayare biyatamu ntararengana uzinduka uzocukira bakabikora mugo byo sinzi ko bakiya ko seho narindi ariko urumva hari nigihe usanga hari habizera igiti kimwe akagwa nk'amababi atatu akavuga ati ndaza kubwira abavyeyi nabo baze bongeremo ubushobozi hamukire ariko twebwe tuvuza ibiri mu giti ibiri mu cyatsi ibiri mu kiribwa bikaza kuba byinshi mu mubiri wawe kugira ngo bize guca bitorera inyishu cya kibazo wari ufise kuko ubundi tugwara kubera hari gihe aba ari virisi canke ivyo umuntu yakenye mu mubiri umuntu ashobora kugwara kubw'ubukene bw'ivyabuze mu mubiri nk'akarorero nuko yonagwara kumbure binarengako rakoze cyane mubisangwe ntibishobora kurenga ko kuko iyo birenze ko igitibukira umubiri wabikuramo ukabishya mu gitigu igitibukirabihingwamo ibindi bintu nibirenze ko nibitakara irabibi igitibukira bibika kikazoswa kubitanga nyuma iyo utafunguye rero mubisanzwe uri ibirenze umubiri urabibika urabibika kandi bikazogira akamaro nyuma rero mubisanzwe uko niko twebwe mu giti y'abase dushobora kuba tuvura dukoresheje ibimera ibidukikije ego wavuze ku kantu ko kuhingura ngo hatajemwe bita ama produits chimiques uburyo mwebwe mubikoramwo ko numva ari kigo gihingura nta bintu vy'amamashine birimo muhura mu masekuru imiti itegurwa gute kugira twumve itandukana neza riza kuhaba nino yindi miti rimwe na rimwe mbere usanga agwiremwe ama produits chimiques canke hakazamwe ibintu byo muri industry rimwe na rimwe bivugwa yuko bigira ingaruka ku magara y'abantu murakoze cyane kw'icyo kibazo ni kibazo ciza cyane uburyo duhinguramwo amamashini turayafise mugabo imashini yose yafise icyo yagenewe gukora niba ari nk'imashini isyifu ibitandukanye n'imashini isya ibirimwo amazi rero izo mashini ziba zitandukanye hakaba n'imashini zishobora kudufasha kurondera ivyo dutekeramwo n'ibindi canke izidufasha gukanya rero imwe yose ifise ingene ikozwe bivanye n'ivyo izokora ntibihurira mu mashini imwe oya ntibihurira mu mashini imwe kuko urumva ntibiba ari bimwe nuba nk'ubu niba tugomba gukanya nk'ingagari hariho imashini ishobora gukanya iyo ngagari ikaduha amazi ikaduha n'ibisigazwa bya bisigazwa navyo tukavyanikira kuko hari igihe tuba dukenera kubivanga mu yandi mafu cyane mu bindi biterwa bivanye n'umuti turondera muri ico gihe rero nuvuga yuko bya bisigazwa vy'ingagari bivanganye n'indi miti nk'akarorero niba ari tungurusumu canke ibindi tuzovanga ico gihe navyo bishobora gusyebwa mu mashini ishobora kuba isya ibintu bijanye n'amafu ico gihe ugacuronka ifu ahandi naho warosa amazi urumva imashini ziba zitandukanye muri ico gihe yego
birumvikana cyane nibaze ko baba baronse umuco iyo umuntu ariko arakora ibintu nka bino kugira vyemerwe yuko ari ikigo c'ubuvuzi nibaza yuko bitobaho mu gihe hatabishinga ntahe canke ivyitwa intahe ivyo abandi bita témoignage mu rundi rurimi niho baca bavyumva neza vyoba bihari hoba hari nk'umuntu mumaze kuvura aragaruka remanga izuba riva ati ingwara mwamvuye yarakize. Murakoze cyane mu vy'ukuri intahe umuntu yishimiye ntiba ariyo intahe umuntu yishingiye ntiba ari y'ukuri ariko nawe ushingiwe nabo wakoreye ico gikorwa niyo iba y'ukuri. Rero muri ico gihe rero twebwe dufise intahe nyinshi cyane umvise n'abarengana ko bati inshuti ya bose ari mama ciye hano arahamagara ubwo nabo barengana babagiye usanga inshuti ya bose bamunzi ngo ni mumbure ngo kuguru urumva rero birumvikana yuko rero intahe dufise ni nyinshi mu bisanzwe mwe mwavuze ko mwaje muvi bujobo burya nuko ngira ngo mwamuje muri ibi byo kwiyamamaza sinzi byabagenza ariko nubundi bwobwo hajya mu gisagara ni mwatembera ibujumbura muzosanga inshuti yabose bayizi naho muzoza murabaza mwiko maga ibiganiro nkuko ngati inshuti ya bose muzosanga hariho intaye mworonka mwebwe nyene mukanaziduha natwe rero tubafise urubuga rwitwa inshuti ya bose nyene ndo kuvuga ducako ibitandukanye tuko dutandukanye ariko ni ntahe zimwe zacakoza abantu bakize hanyuma rero nk'ikindi gihe mushoboye kutugendera amasha nuko muje ku mugoroba nyamaciye mu bindi bikorwa ubundi iyo muza hakiri kare mwasanga abantu ariko barivuza mwasanga abaje gutora iyindi miti bagarutse abo baca bahintahe rero nibaza ko intahe nimwazishaka kugira ngo mwerekane ko ivyo ari kuri muzozibona intahe kandi mwaje no kurukoboga muzozisangaho kandi naho mwoja hajya mu kibani wanyu wosanga umuntu yivuje nga mu nshuti ya bose bisigura yuko ibishinga ntahe byo birahari kandi ni byinshi cyane bisigura yuko imiti yanyu yizewe imiti yakirizeyewe kuko yavuye mu ijuru musanzwe ni imiti yatanzwe n'ijuru kubera ijuru niryo ryahishuye ijuru niryo ryatanze ibimera usomye Bibiliya mu gitabo cy'Itanguriro imbere yuko Imana irema umuntu yabanje kurema ibiti n'ivyatsi ibizomutunga rero kubera mwavyibagiye muzi yuko imiti y'ikirundi kubera abazungu babwiye yuko y'ikirundi dakenewe mukeneye kugiye iwabo ariko bundi iyi miti y'ikirundi iyi miti kama nivamo n'ijya y'ikizungu rero niyo yatanzwe n'Imana mugabo y'ikizungu urumva ko iba yongewemwo za produits chimiques z'ico bashaka gukora twebwe rero tubitanguka Imana yabiduhaye twongeyemo gusa ubuhinga bwo kumenya ngo iki kirimwe iki bigatuma rero twegeranya ivyo birimwo byinshi bivanye n'ingwara dushaka kuvura nk'ubwo kandi niba dushaka gufasha umuntu kugira ngo agire ubwonko bukwiriye bidusaba kumuha ibintu birimwo ibinure byinshi kandi vyiza nivyo murabigira umuntu akaba yogira ubwonko burenze ubwo afise si uburenze bw'ufise ahubwo kugira ubukwiye kubera oya muri ko ndava nk'ubu sinzi ko ubwonko babupima dufate nk'umufise nk'ubwonko bungana n'inusu mwobuduza bukaja ku nusu na garama 250 ni kuvuga yuko umuntu akwije ubwonko abafise ikiro cy'ubwonko zijya nyama zigize ubwonko rero bivanye n'ivyo urya n'icyanka ivyo utariye bushobora gupunguka ugasanga ufise inusu n'irobo cyangwa inusu ndio ituma ushobora gusanga bamwe bihanganira ibibazo bahuye navyo kubera bafise ibinure byubatse ubwonko bikwiye iyo rero ufise ibinure byubatse ubwonko bukwiye bigutuma wihanganira ibibazo bikagutuma ubana neza n'abandi bikagutuma utunganya neza ibikorwa byawe byose bikagutuma mbere unatunganya navyo bikorwa byo mu gitanda neza kubera ubwonko bwawe butekanye kumva ubwonko nabwo buragira uruhara no mu bijanye n'ibikorwa byo mu gitanda ubwonko nibwo butwara ibikorwa byose vy'umuntu iyo umuntu adafise ubwonko bukwiye kera bacavuga ngo ntagira umutima kandi umutima mu bwonko urakoze cyane ijya nyama y'umutima muvuga ngo iri ngaha ijya ni pompo y'amaraso ntabwo ari umutima ni ubwenge umutima uri mu mutwe uri mu rubavu ngaha ijya ni pompo y'amaraso ikwiragiza amaraso mu mubiri w'umuntu ariko umutima nyamukuru uba
mu bwonko agatima nama nje ituma bakera bashaka kubwira ngo ntagira ubwonko baba bavuze ngo ntagira umutima hajya niko bisigura rero iyo ufite ubwonko budakwiriye yego uzokwa mushwana n'umugore buri gihe iyo umugabo n'umugore bafite ubwonko budakwiye ntibahuza no mu bikorwa ntibahuza urumva bamashwana ata mpamvu bavyumva bagera mu gitanda bagashwana yako ntibiza gukunda neza bavyumva ni kuvuga ubwonko bukora ibikorwa byinshi cyane by'umubiri nibwo butuma tubona nibwo butuma ibikorwa byose no kugenda bibanza guca mu bwonko byose bikorerwa mu bwonko na kintu kigano nimba cyo turagikora kigakunda no kubera ubwonko bugitunganye nkahaye de musanzwe bumva ubwonko je nk'ubu no shaka kumara amasaha 28 mvuga kandi sinoruha kubera ubwonko bwanje buruzuye bizigora ko cakiro wewe uragishikana je ndagishikana kwese nibaza ko kitoba kibura naho ntapimisha ikintu ronshaka ko tumenye neza hano ntatahuye birashoboka ko muri ya miti mutanga umuntu akehaniwe ko wabwisa ubwonko canke n'ibinure by'ubwonko nibinure bikoze nibinure bikozwemo ubwonko ibinure bikozwemo ivyo rero biva mu vyo turya rero kubera yuko abantu uyu munsi bibagiye gufungura ntibavyibaye kwanza bimwe vyarabuze kubera kera igituma abantu bakera bari bafise agatima nama gakwiye n'ibintu bakora usanga uyu munsi uzorabire kubaririmba mwambwiye ko mukorera mu bintu by'abaririmbyi cyane naho nyene turiyo rero uzoraba abaririmbyi uyu munsi basubiramwe indirimbo keshi z'abandi bantu bakera gukora izi wabo ntibigikunda kubera iki ni kuvuga yuko usanga ubwonko bwabo budashobora kwikorera ivy'iwabo kubera burushe canke bukenye ivyo binure rero ifise ubwonko bukwiye ushobora gukora nibirenze kuko uducene bangingo tuba mu bwonko duca dukora neza ibice by'ubwonko gace bikora neza bavyumva bikava mu nzuzi bikava mu biyoba bavyumva bikava muri sesame no muri soja nibindi cyane vy'ibinyante rero nk'ibi byose maze kudondagura nkawe nko kubaza ivyo maze kurya ivyo muri indwi wariye usanga ari bike nje ituma muri iki gihe dufite n'abantu bakunda kugwara ingwara z'intandara canke ibisazi kubera ibintu bishobora kuba byagabanutse mu mutwe canke bagize ibindi bibazo uko birahari mugabo ni ikibazo cy'ubwonko naco kirafise uruhara ku buryo bashaka kugwara izo ngwara z'ibisazi cyo tuma twe dushaka kuvura umusazi mu ndwi imwe umusazi yiruka akaba yakitse aba yatashe neza cyane mu ngwara muvura n'ibisazi turabivura kuko na kera ubazi barabivura kera baravura ibisazi uretse yuko ubu umengo abantu ntibakitaho ivya kera barabivura bakoresha imiti kama ya kera nk'ubu haje umuntu asara akitura kino kigo murashobora kumuvura akongera akaba wa muntu adatora amashashi ni benshi cyane tumaze kuvura kandi bagakira hamwe mufise umwanya muzoze tubatembereze ku bantu bagwaye izo ngwara ukibariza ababanyi tubivya bimeze gute sivyo ukibaza ababanyi tubivya bimeze gute uyu munsi yasuye ku bikorwa vyiwe yari umusazi yaramaze nk'imyaka 20 yiruka mwibarabara atari kubana kimakora avyumva ni kuvuga yuko twebwe umuti muramuboha mukawumuramiza mu minsi 3 bawinywesha kuba ubwonko buba bwatangiye gutekana akamenya icyo agomba kugira no kuvuga ibyo murabikora muravura ibisazi ikindi kintu cakomeje kuntangaza nico kumva ko mwoduza ubwonko bw'umuntu canke mugakabura ivyo binure bituma ubwonko bwiyongera ubundi umuntu akwije ibinure by'ubwonko ateza ko afise ikiro inyama z'ubwonko zipima ikiro rero uko ugenda urarya ibintu bitarimwo ibinure vyiza bihingurwamwo ibitandukanye umubiri ukenera ibihingurwamwo imbuto z'abagabo ihindurwamo sinovi ibihingurwamwo umusokoro uko ivyo biragenda birasaza bikagenda birasubirirwa n'ubwonko nabwo uko utagiye urafungura ivyo bintu bivamwe ivyo binure bigenda biragabanuka ukagenda utoragura duke mu byo wariye ugasanga ubwonko bwawe buri febre nka kujya ko ipine y'imodoka canke y'ikinga ituzuye ipepu ikigendera yumba ugasanga ubwonko bwawe birayumba iyo rero ubwonko buyumba n'ibikorwa byawe birayumba uyu munsi rege ituma tufise societe ugwaruka bibagora gukora ni kubera ubwonko buyumba kuko ufise ubwonko bukwiye bigutuma wiyumvira utaruha ukiyumvira nico wokora hanyuma ukagira n'amahitamwo meza kuko uyu munsi dufise abantu basa amahitamwo atari meza
uravye biragoye ibyo no munsi rero urumva kombe gwaruka rushobora kuba ariko rurakogwako no gufata gufungura kumbura kutariko kubera mwavuze cyari ibyo bavyarabuze canke niba sinzi ko muri ko murabibona abenshi nk'uno munsi uvuze kuri discipline y'ugwaruka uburyo ngo batagikomeye bataciyumvira batagihagaze nkuko abakera bari bameze abenshi bakunda kubihuza ngo na bino bihe vyateye ngo amarezo socio n'ibindi kumba abantu bashobora kuba bavyibesha ko ahubwo ugwaruka rudafata ingaburo zibereye canke zikwiye murakoze cyane no kuvuga yuko ibi byo kuraba ama social media ufise ubwonko bukwiye ntacyo byo gutwara kuko uza kumenya ivyo urabe bigufitiye akamaro ibidagufitiye akamaro ntubirabe mugabo kubera iki kubera ubwonko bwawe bufise amahitamwo y'ivyo ugomba gutumbera mugabo mu gihe ubwonko bwawe buyumba ujanwa n'ivyo ubonye byose mugabo ufise ubwonko bukwije uramenya uyu mwanya ukaponga programa y'igikorwa burunaka icyo wagiheza ukamenya ikindi cinjiramwo mugabo mu gihe nk'akaro washaka guhura n'umuntu hajya ibikorwa yaragiyemo mugaca mutera inkuru amagace yibagira ivyo yagiye gukora ugasanga n'amasaha yamujaye ariko ntagikoze kubera iki nta programa agira mu bwonko ubwonko nibwo butanga programa y'ibikorwa byose by'umuntu ubwo rero ikigwa cy'ubwonko ni kinini cyane twocika ngo tukimare kiretse murose umwanya wo kuzogaruka akajyo nikadukundira numva nanje mbaye interesse cyane kuri ico ariko reka kanya nikadukunda namwe mukongera mukadutiza umwanya tuze tukigarukeko kuko numva ikigwa cy'ubwonko wa mugani wanyu twona kimara ku munsi murakoze cyane uretse ko hariho n'ibindi byinshi bihanze abantu si ivyo gusa ibintu bihanze abantu ni vyinshi uyu munsi urumva ko abantu umenga ni ikintu camenyerewe kuzabumva ngo urumva ngo amabanga yubatse ngo ntameze neza ngo ra mu hagati kamabanga yubatse ivyo byose biva kungaburo nkene oya ahubwo nashaka mudufashe nivyo uvuze uguma umeze nka wawe ndi ngwakoze hasenye usa gutora ibuye uno musiri watembera ku mbuga ngo rukanomenya abantu henshi uzomba ngo ukeneye ngo umuti ngo utume umwanya munini mu gikorwa niyo miti ikiratanzwe cyane ku marezo zose sinzi ko bayigura ukeneye umuti ngo uvyibusha igikoresho tuvuga ko babivuga ngo abagore batagira iki niki ngo ukeneye ngo kwibarusizi imvugo nkizo kino kintu ko menga kirahanze society no munsi mwebwe nk'abaganga ntaco muri ko muragikora ko namwe ngo muterere ko menga bipfiriye aho hantu na society ishobora gupfa burundu murakoze cyane twebwe tigo turaterera kuko nicyo gituma ikigo inshuti ya bose kihari n'ibindi bigo kumbe bikoresha imiti kama rero urumva iyo miti bakoresha kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza urumva ni imiti je kunganira umubiri wari gutezwa kuvyikorera yo uwo nyene mugabo kubera yuko hari ivyo utariye canke hari ingwara wagwaye bigatuma izo ngwara hari ingwara abantu benshi bagwara gace bazigendana n'akarorero nka infection urinaire benshi bazigendana bagakoresha imiti yo gupfupfaza ntizikire neza izo rero zituma zonona uduce ndemangingo nko ku bagore turekura amazi amavangingo ivyo rero bigace bituma cha gikorwa niba umugabo atanguye igikorwa kubera hari haciye haba y'amavangingo atabonetse urumva n'imvugo mbabare matwe hanyuma wa mugabo nawe hagaca haba umwumira hajya muri bya gikorwa vy'iryo banga ico gihe rero umugabo bica bitusha kuri bwa bonko bwiwe afise n'ubwonko butameze neza bigaca bitusha no kutundi tubazo bafitanye bigaca bihura n'ukuntu batateguranye kubera ubundi umugore kugira ngo kora amabanga agende neza nuko mutegura n'imiburi amasaha 12 uwi wamanya wo kugendana nawe mugendana nawe muganira umutelefona kuri telefone mubaza sheri wanje wiwe gutebewe neza haje uri kubamutegura mu bikorwa biza kuba ku mugoroba ariko rero uyu munsi umugabo yigwa arashugurika hariya agashashika muhira urumva no muhira caja ku mashini nkunka uza ku monti bibi kurakora urumva umugore na yambo niho bamuhaye ugacucokera mu gitanda nawe ari mu bana yava mu bana ugacu ukorokerako uhindukira ugacu usanga ni ngora nitoroshe kubera ico gikorwa canyu nta mugisha urimwo ni juru rya mbere nta rindi juru ribaho urumva atari iryo nta wundi munezero ushobora kuronka iyo wabikoze neza ushobora kuronka uwo munezero ku buryo woronka n'ikimenyetso cy'uko umengo wapfuye umuntu yabikoze yateguriranye n'umugore bateguranye neza usinziriye ikimenyetso uzobona uzosanga wakiri inkonda biba bisobanura
Santreze ndakwifurije rino joro ubu n'umukameramani wanje ati rero bavuze ati none ni iki miko murakora icyo turiko turakora bwa mbere bwo nuko abantu bari bakwiye kumenya ingene babana kuko nushaka kubana n'umukenyezi wawe ngo umarindwi mutanaganiriye muyaga ibyago bisanzwe umuvuye umva ibyago by'umunsi ndagwa karorero umugore abaza umugabo wazanye umunyu yego umugabo nawe akabaza umugore mbe handi mwaharimye inka yariye nabyo nivyo ivyo rero mukava muri ivyo uza kumubwira ati hindukira ivyo rero urumva ni kuvuga ngo ntimwateguranya ahubwo ni kuvuga icyo gikorwa burya carapfuye ku bantu benshi rero bikongerwa ko yuko atanga buri bereye yabayeho hagati y'umugabo n'umugore haba ku mugabo no ku mugore izo ngaburo rero zituma imisemburo ikogwa kugira umugabo akore neza bya bintu hanyuma niyo uza kunarangiza ico gikorwa kugira ngo ugire ico muha urangize ni kuvuga ngo amasohoro y'umugabo abe menshi ko niyatuma n'umugore yumva ibinezero rero kubera yuko nta tuyoba wariye nta sezame nta korosho nta nzuzi ni kuvuga usohora ipepu umugore akamana agahinda umugabo akamana agahinda ivyo rero bica bituma rero abantu hari n'abagwara ingwara zo mu mutwe koza yuko umugabo n'umugore urugo rwabo rutameze neza kandi bitewe n'ico kintu bitewe n'ivyo nuko ayo mabanga abagore benshi bamana agahinda bagwa ingwara y'agahinda n'abagabo nabo barakagwara abagabo muca muja kwivuza aho hirya urumva hajya kuri magendu mbwa naho nyene ukavayo bitagenze neza nico gitumeje uzorondera nundi nageje ukagenda nundi ku bagore biba byatewe n'izo pepo mu gihe menga ntiyariteze guhabwa ipepo ni vyinshi bibitera kuko hariho ubwa mbere abagabo uyu munsi dufise uyu munsi bari febe muri ivyo bikorwa kuko usanga winanasi amara hagati y'iminota 2 n'iminota 5 ico gikorwa Imana ikikirema no kuvuga umugabo akomeye basogoko bacu babikora hagati y'iminota 30 n'isaha aho rero ariko arakora ariko rero uyu munsi wewe ubikoze iminota 5 none wumva uba wakoze iki musanzwe iyo umuntu ariko arafungura indya zisanzwe estoma yacu kugira ngo yemere ubwonko bwabwemere ko wariye nuko wicara imbere y'isahani ugafungura hagati guhera ku minota 20 kugeza kuri 30 nuva niba uriye zanjye ukazimara ugafata utobo ugahekenya ugafata umucungu ukawujya ugakiza iminota 30 wicaye aho nubwo wowe wariye nkeyi ubwonko bwandika ko wariye ko wakwija amasaha yo kurya wakwija iminota bateza kurya exactly kirimvikana cyane ngomba ujye isahani guzuye hamuruje mu minota 5 ucuva hasugenda inyuma y'umwanya muto yuzo wamaze kumva umenga urashonje kubera n'ubundi ndya ntizimara umwanya munini mu estoma uyazimarayo isaha imwe hagati isaha n'amasaha 2 ziba zasewe zose ubwonko bwanditse kutariye ko utakujiye minota rero nakijya kikorwa rero ni kuvuga ko iyo utabikoze iminota yasabwa wamanu inambu yavyo wamuvyipfuza umenga ntiwabikoze ikintu kirumvikana sizi nimba bariko baracumva nkuko ndiko ndacumva sinzi rero urumva ico gihe rero kubera utabikoze ku mwanya uhagije ku mwanya ukwiriye bica bituma wewe ubwonko bwawe bwandika yuko atamabanga yabayeho ahubwo bari batanguye none bace bagenda bataguhereje ni nkuko umuntu yo guhamagara ngo hano ama ntakubareje guhamagariye abaguhejeje mu kirere yego ariko iyi miti irabaho kwete ku bantu bafite ico kibazo urakoze cyane ubwa mbere bwo ugomba kumenya yuko kurya ibikwiye kugira umubiri ubikoresha bisumba kwivuza umaze kugwara Navyumva rero iyo miti twebwe turayifise ariko kandi hariho nibindi twovuga urumva navuze ibijanye na infection urinaire ivyo bituma umuntu adashaka kurangwa amagabo batumva ko ivyo bimba byo bigwaye hariho amibe nazo zironona nk'amibe bita kori ishaka gushika no mu bwonko ikonona ubwonko navyumva hariho izi ngwara za diabete izi ngwara z'intandara izi ngwara za hypertension izo zose zonona
ivyo bikorwa bavyumva rero twebwe ituma tuzivura tuyivura iyo ngwara igakira neza ni nuko dusanga tuvura nizo zindi ngwara zitwa ko zidakira tuvuga tuvuye ya ngwara ya diabete niba wowe amabanga y'abubatsi yahagaze kubera iyo ngwara diabete kuvuga wowe uza gukira diabete n'amabanga y'abubatsi yagenze neza niba tuvuye iyo infection urinaire bari usanzwe bitagenda neza kubera iyo ngwara iyo tuyikuvuye nitwiga twanaga ko no kuvura ivyo bindi uba wakize navyo kirumvikana sivyo niba wewe uri umugabo wakora iminota 5 kubera ukenya ibinure by'ubwonko ufite ubwonko buke ego hanyuma ukaronka ibifungwa birimwo ari uwo muti wacu urimwo iyo ngaburo yego ivyo binure ubwonko bwawe bukuzura ndakuvuzokora iminota 45 isheri wawe nawe niba yarafite ivyo ubwo bwonko bukwiriye akaba yafungiye ibikwiye akaba atagwaye nizo amibe nawe amavangingo akaguma temba nk'uruzi nuvuga yuko mwibera mwijuru hanyuma rege ko karangira neza kimaze kurangira neza rero nguvuga ko naho wogenda isafari ukamara amezi 3 utorinda sheri wawe tinzo sheri wanje niyatse niwe nziko ubundi kubera wewe wagiye ntacyo wakoze nubundi ntacyo unamaze urumva nubundi ashaza gutoragura aho kwirembo kugira arabe ko yo baramaze n'umunsi umwe birakomeye cyane birumvikana hano mu njuti ya bose nakira umuntu yahabura ko byose mba numva mushobora kubikemura yamara hari umuntu ashobora kwibaza ngo hari ibindi bintu byateye hano ngo ingaburo ukamenga bashaka bitandukanya n'imiti mwebwe bitandukaniye he n'ingaburo canke namwe mutanga ingaburo mugatanga n'imiti murakoze cyane mu gisata dusanga duhurikiyemwo citwa Renatebe ni gisata kiraba ivy'imiti kama mu Burundi duhurikiye twa amashyamwe menshi rero mu shikanganje bw'amagara y'abantu barafatanije ibintu bibiri ingaburo ibereye n'imiti y'ikirundi rero ingaburo ibereye ni nkuko ufata ukajya ikaroti cyangwa ukanywa ji karoti cyangwa ukanywa ji inanasi cyangwa ukanayishyiramo n'ibiyoba bavyumva ivyo navyo birafite ivyo bishobora kukuvura cyangwa bagufasha ariko twebwe ico dukora tuvuza imiti y'ikirundi imiti kama nukuvuga yuko twebwe tuba twasidemwo niba ari umukaratusi uvura tuwushiramo niba ari umubirizi uwo turawuvuza niba ari tungurusumu tukaba tuzi kwirimwe umuti twashaka kuyivanga n'umubirizi cyangwa n'umuravumba bivanye n'icyo tugomba kuvura kubera tuvura ingwara zitandukanye yego rero twebwe turi mu gisata cyo kuvuza imiti y'ikirundi ntituri mu ngaburo oya turi mu gisata kivuza imiti y'ikirundi ga mu citi ya bose birumvikana kwakomeje kujivuga tumira nk'abagenda bazisimba nimba mwa bamuzibuka mwocwibutsa nka zimwe mu ngwara abarundi bamenyereye mushobora kuba muvura murakoze cyane keshi na keshi abarundi canke n'abandi n'abanyamahanga benshi burya ntibivuze ingwara bivuze ibimenyetso by'ingwara ni kuvuga yuko niba ugwaye diabete diabete ni kuvuga ko ni gihe utabukironka insuline ikwiye kugabanya isukari irenze kuyikenewe mu mubiri w'umuntu uravyumva ivyo rero bishobora guterwa nuko rwagasha rushobora kuba rugwaye go ugwabwa canke imitsi itemberamwo izo insuline ishobora kuba nayo idakominikana n'ubwonko ku rugero ruhagije canke igitigu naco kitameze neza kugira ngo cakire ibivuye ya sukari ikuwe mu mubiri garuka mu gitigu guhingurwamo ibindi bintu avyumva hari impamvu izo nizo nabandi avuga zikeye ni ushaka kuba urwaye no mu agahimba bita hypothalamus hypophyse bitanga makuru byakira amakuru bikanayatanga ibihimba byose byo mu mubiri ugasanga natwe ntidukora neza bishaka kuba byatewe n'amibe bishaka kuba byatewe na stress ufise bishaka kuba byatewe n'indi ngwara urwaye niba n'amafyiko canke iki canke hypertension canke iki avyumva ivyo rero nuvuga ngo nayiko ntangakaro kuri diabete urumva ko isoko yayo urumva yizanana ariko iyo umuntu yagwaye diabete acaza kurondera insuline canke daonire ibifasha kugabanya ya sukari mugabo ikibazo nyamukuru nuko niba hayagwaye rwagasha hari kuvuga rwagasha uvuga rero uciza kurondera ibiguha insuline ukuyinyuma ukavyinza mu mubiri kugira ngo bifashe gukuramwa kugabanya sukari no kuvuga ngo ico gihe uvuye ibimenyetso vy'ingwara ntuvuye ingwara ikuvurwa rwagasha rwaye cyangwa ukavura hypothalamus hypophyse bigwaye cyangwa ukarondera amavitamine yo mu mugwi wa B
aza guhingurwamo ikindi kintu kivangwa na insuline kugira ngo bize kugabanya sukari bimeze neza. Muri ico gihe rero urumva wewe ko uza kwirondera insuline urumva nuvuga uzokwama na insuline ntuzigera nukuvuga uzama na insuline kugira ubeho. Mugabo wivuye gwa gashaba karuvura niba ufite kivyimba canke niba ruri febe kubera igihe isukari yagira iraza inshuro nyinshi canke dufate nk'abantu bihereza inzoga. Yego. Uko uheza inzoga nyinshi niko ya sukari nyinshi canke abanywa ivyayi bijyaye ivyo nyene by'abakizwa amajini biki uko uheza vyinshi niko ugwagasha rugoberwa gukora insuline nyinshi rugaca rukora igihe kinini rutaruhuka rugahava rero rugaca rubivamwo ntuse gutanga insuline kwiriye. Urumva ko urumva icyari kugukiza nako wari kugabanya iriya sukari uri kurinjiza irenze hanyuma tugaha ubushobozi ubwo gwagasha dukoresheje ibimera kugira ngo kugira ingufu zo gukora mico gihe n'ubuvuye ingwara iyo yazananye nawe ubundi keshi hari n'igihe umuntu aza akavuga ati mfise ibinyanya mu maguru kandi ari diabete sobagura cyane agashashaka ngo umuti wo kudasobagura kandi ari diabete agwaye canke aguha umuti w'ivyo binyanya canke ari diabete canke ari gute canke ari petas agwaye mutera ivyo binyanya urumva yambwiye umuti w'ibinyanya yamuvuye yangwara. Rero twebwe tuvura cyane cyane twubaka umubiri muri rusange. Cyo gihe rero umuntu acakira iyo ngwara burundu akayikira burundu. Yego. Rero wavuze uti ingwara muvura nizihe? Twebwe tubavura ingwara zitandukanye na cyane cyane izitwa ko zidakira. Nizo za diabete, nizo za gute, nizo za hypertension, nizo ngwara z'ibisazi, nizo ngwara zo kutarangura amagara watsebwa gusa utakuzoba miragura binini. Baro ziko bijya binini kugira ngo bamirango kugira ngo barangwa amagara bazi ko bimaze kwica abantu batari bake. Bijya biricana. Unyoye kuko bijya bituma umutima utera cyane kuko uba wongereje kugira ngo amaraso agende cyane kugira igitsina kigira ingufu ko kizagira ingufu kubera amaraso arimwo yabaye menshi. Rero iyo urengeje kandi ukaba niyo miti mwagiye kuyigura ntiwo wandikiwe na muganga navyumva ugasanga ufashe ugwa hypertension cyangwa ufashe mwinshi iyo urengeje barapfa uja ugira irya mbere ateka niyongerera ka kabiri wumva unyoye umuti mwinshi amaraso agaca agenda ku rwego rurenze umutima ugacuturika canke imitima igaciturika ugacupfa. Rero urumva mwivuza nabi reka rero mwemere mukoresha imiti kama urumva iyo nayo muzoyikoresha vyananiranye none tugire gute rero izo uwovuga ati ino miti kama uburyo ariko arayumva dufatiye ku nsiguro ati iravura cyane gusumba ino miti twakwitaye kizungu yobashikuje oya ntiyo bashikuje kuko nawe mesi irabizi ishame mpuzamakungu rirabi by'amagara y'abantu rihimiriza abantu uyu munsi gukoresha imiti kama itarimo produit chimique kubera birinda ingaruka z'iyo miti irimo produit chimique kuko basanze izo ngaruka ari nyinshi. Navyumva ubwo rero kubera iyo ikibazo dufise n'ikihe abatunganya iyo miti kama itarimo izo produit chimique ni bake kandi abavyitaho ngo babitunganye neza nabo bagace baba bake. Navyumva iyo miti rero y'ikirundi shaka gufasha mu izo ngwara ugasanga ntiboneka hose rero ntiboneka hose nje itumuca usanga iyo miti kama kwetabonetse bakoresha iyo barose hanyuma rero abantu nabo bakaba barayivuye ko kubera bamwe kubera gusenga abandi kubera ivyo babwiwe urumva barayihevye bamaze kwiheba rero baranayihonya kubera nk'ubu imiti nyinshi yarahonye kuko kera barivura. Ico gutangaza nuko uravye abantu bakera kuvuga nk'abapapa biwacu bakomeye gusumba twebwe usanga nk'abapapa batuvyara twebwe ashaka kumara n'imyaka 5 atagiye kwa muganga mugabo wewe wamana imiti mu nzu amaparastamol ibiki byose mu nzu byaba bihari avyumva rero kubera ko bobo kera iyi miti y'ikizungu itaranaza bivurisha iyo miti ya kera kandi uko numva niyo miti y'ikizungu numva bagiye kuyihingura bayikuye muri iyo miti
y'ikirundi. dutangura harano mwavuze ko muri abakozi b'Imana kuba mwa bino bintu ukaba uri nabihagarariye imiti y'ikirundi ubwo ntihari ishengero rinini rigufata nk'umuntu yazimiye bimwe bita ngo kugwa. Rakoze cyane, cyo n'ikibazo cyiza cyane. Tukibitangwa niko babifata. Bafata ko twaguye canke ubuzima bwaducanze twagiye kurondera mu bapfumu. Sivyo? Ico gutangaza je no kunca baranciye mu ishengero. Nari ndimo babonye ibi bintu ati ivyo ntitwovyihanganira umupfumu aza baranje. Avyumva ati umupfumu yahimite. Wewe uje kuyovya abantu. Ariko rero dusomye Bibiliya tugasoma mu isezerano rya kera, dusomye mu Itanguriro dusanga Imana yabanje kurema ibiti n'ivyatsi, iravuga iti byose ni vyiza nta kibi kirimo. Sivyo? Ati tubabwira abo bantu baba Kristo cyangwa abakozi b'Imana, sivyo? Iyo dusomye mu gitabo c'abami, igitabo c'abami ca kabiri, ibice 200 dusangaho umuntu yitwa Hezekiya yagwaye ikivyimba. Ikivyimba ni vya bindi biva mu kaseri. Icyo kivyimba canka gukira. Chance gukira arasenga Imana. Asenze Imana, Imana irungika Yesaya. Imubwira ati genda we Yesaya ubumba amababi y'isukoni. Hama womeke kuri kijya kivyimba cy'umukozi w'Imana arakira. Yesaya aragenda bikora uko abumba amababi y'isukoni ayomeka kuri icyo kivyimba kirakira. None ayo mababi y'isukoni wumva yari pastamoro yari endoside yari inde urumva nuvuga ngo wari umutikama. None umutikama ni bakoresha Yesaya niko rugero rw'abakozi b'Imana, sivyo? Tuje mu isezerano rishasha kugira abantu nabo bibaza ngo vyari vya kera kwa kuri mugabura bibiri ko mwishaki niko nari guhava mvuga ati ko ngari mu isezerano rya kera. Urakoze cyane. Mu isezerano rishasha umwami Yesu wenyene ariwe turikesha iryo sezerano. Wenyene usomye muri Yohana ibice 9 uzosanga aho yasanze impumyi iri ahantu ku nzira, hanyuma ngo avurunga ivyondo abihomeka ku maso y'icyo kivyimba, ku maso y'iyo mpumyi. Aheze kwihoma acamubwiye ati umviza rero genda we kuruzi Silowamu wiyuhagire mu maso uza gucuhumuka. Avyo nuvuga ngo Yesu yavuye uwo muntu akoresheje ivyondo, niko Bibiliya y'ikirundi ivuga. Muga Bibiliya y'icyongereza ivuga ibumba. Bivuze ko iryo bumba twe n'ubu turarikoresha ngaha. Avyumva ibumba ryera, ibumba rya vere, ibumba rya jone bivanye n'ico ugomba kuvura. Avyumva rero nimba Yesu yaravuye akoresheje ibumba agakoresha n'amazi, wewe uri umukozi w'Imana asumba Yesu. Sivyo? Hanyuma tugarutse mu ntumwa za Yesu harimo umuganga yitwa Luka ngo yari umuganga w'umudokiteri yavyize. Ico gihe nta kinini cyari bwasohoke agace yitwa docteur go yari dogiteri. Muga yavuze imiti y'ikirundi, yavuze imiti kama, yavuze ivyatsi kuko nta buhinga bwo guhingura bakoresheje produit chimique bwari buhari. None wumva abo bantu bavuga umva atari bo byagoye, twebwe twaremeye baduca kugira ngo tuze dufasha abantu. Niyo ituma mwinjite ya bose hariho ni sare hagiye gusengeramo hajya mu cyaje inyuma. Nukuvuga ko abaciwe ico gihe twaciye dusengera hamwe nibo hajari ishengero. N'ubutumwa baravuga twasengera neka baduciye mu ishengero baduciye mu mana baduhoye umutikaba. Reka ntacyo iyo Mana uduhaye hama tuyeshe cyubahiro kubwo muti iyo yanawuremye. Uyu munsi rero abo nyene baduca ubu baraza bakawunywa. Barawunywa kandi neza kandi ubu ntangorane natwe duca dushimira Imana. Mugabaje kuwunywa baca bashubira hamwe mwasengera wabo ivyo byararengaje baraduciye mugabo mu nyuma bati basi ko tubona batarahamura kwa kundi kw'abapfumu reka tubareke. Tumaze kubaka ikigo ngaha nico gihe twari muri Yoba. Iki kimaze kuza ngaha ayo bakozi Imana bahaciye ngaha tuko turahubaka turasozera turaharira nk'amasaha 3 baca bambwira ijambo ngo ibi bintu niba ari Imana yabitanguje bizobandanya, mugabo niba atari Imana yabitanguje bizosenyuka. Uyu munsi twatangwe muri 2016 turi muri 2025 imyaka 10 yarangiye ikigo kiracakomeye gihagaze bwuma. Nico gituma rero ubuye babandi bose basanze koko tumaze gusigura tukabeka abantu ko
umuzungu cyangwa umukoroni yaje kudukura ko ivyacu kugira ngo atudanazamwe amafaranga y'uwo muti. Uyu munsi rero bavuga bati ubu rero twasanze bwabone na ya miti y'ikizungu iva muri ivyo, reka noneho rero natwe tuyikoshe n'iwacu. Ubu rero bose bayikoresha kandi basanze atari icyaha, kandi nta cyaha kirimwo gukoresha. Ego birumvikana cyane. Mu nkundire duhereze hano, iyo umuntu akora ikintu akagikora neza nuko aba agifise n'ubumenyi. Kugira umuntu aronka impamyabushobozi cyangwa icyemezo ubumenyi nuko aba yaranaciye. Mwebwe bino bintu numva muri ko murasigura munatwe kwa runo rugero mwatuzeho. Murakoze cyane, mubaze ikibazo cyiza cyane, kandi icyo kibazo rero kibaza benshi. Icyo kibazo kibaza benshi, nico gituma rero tugomba kukubwira kugira ngo nawe ubisobanukirwe cyangwa uzobisobanurira abandi. Mu gisata cy'ubuvuzi kama mu bushikanganje bw'amagara y'abantu usanga dukukira amategeko twebwe atugenga yasinywe na nyene cyubahiro kandi yigendeye Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2014. Harimo ingingo ivuga iti umuvuzi kama niwo wese ashaka kuvura akoresheje ivyo yagendereje yabwiwe na basekuru canke yabonye handi. Uravyumva? Aho rero bidakuye yuko tutize ivyo dushobora kuba twaramenye dufise aho twabikuye heshi. Uravyumva? Hanyuma rero nukuvuga ko ivyo niko ndakubwira nivyo harimwo ivyo twize, harimwo n'impano, harimwo n'ivyo twagendereje kuri basogokuru bacu canke kuri banyokuru bamutama ivyo bakoresha. Hanyuma n'uyu munsi ivyo tugezeko, hama hakaba rero n'ubushakashatsi bufatiye ku gitegwa ico kirimwo. Rero aho navyize usanga amashuri ari make yigisha ivyo, mugabo nagenda kubwire yuko ibi vyigwa nawe usanga baravyize no kutabizi. Mu mwaka w'9 harimo icigwa c'imiti kama, sinzi ko umunsi kikihari. Uhise ucibuka wewe wavyibagiye. None uko citwa ntubimbaze, mugamenya ko ico cigwa cari kihari. Rero abagikuyeho sinzi ko kihari niko cyavuyeho. Gihera mu mwaka w'9 kugenda mu mwaka w'10. Uravyumva? Ubwo rero ndikuvuga iyo abantu biga benshi iyi systeme twigamwo uyu munsi yasizweho n'abazungu baje bo bashaka abakozi. Wewe niba bariko bakwigisha ibijanye no kuvura bakwigisha igiforoma. Giforoma yavuga ngo baba bakwigishije kuja gutanga umuti wakozwe. Yego. Uravyumva? Muga muri kijya cigwa harimo imiti ngene ikora. Sivyo? Avyumva rero. Rero iyo twize ikintu biba bidusaba kuza kongerako ibindi urondeye ukoresheje ubwenge bwawe kandi ukagira. Rero kuko iyo navyize heshi ntiwoshikayo kweri none wakurangira. Kandi sinavyize jenyene. Kubera muri iki kigo inshuti ya bose harimo abahinga batandukanye. Harimo abahinga batandukanye. Je mvuga ivyambaye ko kubera we waciye wibaza ko ari iki wanje iki kigo ni shira hamwe. Shira hamwe ishyamwe ni kuvuga abantu bashize hamwe imitaye yabo bagakorera hamwe. Ariko nimba ntibeshe rimwe mu giserukira. Murakoze cyane, imbere y'amategeko kugeza umunsi ntibaransubiriza nje ndagiserukira imbere y'amategeko. Nanemba mye bishika kugahura nazo zabo sangiye akazi abakora nk'ibyo mukora haba mu kuvura mu buryo bw'imico kama n'ubundi cange bano bavuzwe ko gutanga imiti y'ikizungu. Murakoze cyane, kera tugitangura ivyo byarabayeho, ariko uyu munsi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufashijwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ni kuvuga ko nkuko bagenda bahuza n'imigambwe. Babone uyu munsi imigambwe ko bagenda baramukanya umengo bagiye kuri mariage babona ko ari ibintu bitangaje. N'ubundi imbere yaho n'amashengero nayo yaracanyemwo bagenda ko yari leta mvyegendera huza abo bantu bose genda bahuza. Uyu munsi usanga abantu bose babanye neza, natwe rero mu miti y'ikizungu tubanye neza kuko
umushikanganje w'amagara y'abantu akoranye n'umushikanganje no hagati mu gihugu barabitunganya neza bikagenda neza bakoranye n'urunani ruduhuza rw'amashyamwe avuza imiti kama. Hanyuma rero kubera ubwo runani ni hagize ikibanuka atakirana aba hagati bavuza imiti kama, ubwo runani bari hari kugira ngo ruhuza abo bantu hanyuma bakorane neza. Twebwe rero amashyamwe avuza imiti y'ikirundi twaba tugeze hafi ku mashyamba 17, ayo mashyamba yose akorana neza hagati yabo barubahana. Umuti niba utawuzi usaba mugenzi wawe, niba ari ukeneye kumenya urawusaba, cyane niba ari uvura wakunaniye urashaka kumuka handi. Umuntu ngaha mu kigo cy'Inshuti ya Bose umuntu aje tukasanga iyo ngwara agwaye siyo twebwe tugomba kuvura cyangwa nitwoyishobora cyangwa umuti ntiyowunywa kubera twebwe tama serumu dufise turamurwika ku bitaro. Hanyuma rero abantu rero abagendera ibitaro kujya bagendera ibitaro karagene bikora natwe baratugendera bakavuga ati ahaye mugire neza gutya isuku ibiki bitandukanye dukorana neza. Ahubwo mu Burundi je mbona turi mu ijuru kweri. Yego biraryoshe cyane. Ndashaka turangire abantu neza hano hantu nk'abantu boba banyuzwe, abantu bifuza kugura imiti bishobotse umuntu abahumurize ko akabeyi katoba kari hejuru kuko je natembereye gatondera abo buryo ino miti iboneka bishobora kuba bizimbye. Sinzi namwe ko muca mworohereza abantu mukayibaha izimbutse, ariko nk'umuntu ari mu ntara ya Gitega, umuntu ari Bujumbura mu Burundi hano hanze yaho yifuza kugera hano hantu ni mumuhe amerekero haherereye. Murakoze cyane, reka duhere kuri icyo. Reka duhere ahubwo ku byo wari uvuze imbere kubera iki cyo bazohamenya nta ngorane. Banahazi benshi banahazi kuko ni numero tuza kuzibasigiramo, ariko burya iyo umuntu abivuze bakavyumva bahamenya. Yego murakoze cyane. Twebwe ingene twabahumuriza abantu ko imiti bizimye cyahitazimbutse, ahubwo twanza kuraba agaciro k'umuntu, mbega umuntu yogugwa ngahe, umuntu yogugwa ngahe, umutukiza umuntu wozimba gute. Uyu munsi ko abantu baja kwivuza mu Buhindi, itikiye kuja mu Buhindi nangaye ko hari umuntu twe twavuye yandikiwe ibitaro byo mu Buhindi agwaye umugongo, nuvuga amagufa 3 y'umugongo yari yagize ikibazo arabura. Sivyo bamwandikiye ko azogenda mu Buhindi bamushemo proteze. Sivyo iyo ni ntaye dufite cyane no ku radio menshi avyumva. Uwo muntu twebwe twamuvuye ku mafaranga atarenga 200. Avyumva kandi yari yabuze n'amahera kugenda, yaramaze imyaka 2 n'amezi 6 ajyamye mu nzu atavyuka, yarabaye paralyze igice cyepfo cyose. Yamenye ngene yituma urumva babe bamuhaye icyumba cyawe nyene kumva urumva byaye babigoye. Niho namusanze aho hantu avyumva. Sivyo uyu munsi aragenda, umunsi akorekorwa bye byose. Sivyo nta proteze yagiyemwo, none yataki yambaye kugenda icyo gihe ngo bari bamuharuriye miliyoni 37 si vuba ubwo twari tugitangura muri Yoba. Sivyo avyumva icyo gihe twe twaramuvuye tumuvuye nico cyatumye ikigo kimenyekana, tumuvura nivyo 200 niwe yavyitangiye ku bushake bwe kuko ntiyari yemera ko twomuvuga ngo akire. Avyumva ndiko ndakubwira rero uravyumva. Uyu munsi umuntu niba agwaye diabete aba yandika ubuzima bwiwe kuzonka umuti kugeza apfe. Uwo muti ukazonanirwa agafata n'iyindi gitigu kubera igitigu nacagize ikibazo kubera imiti nishi yanyoye. Yiko yanegera none wumva umuti waca wuguza agakira burundu, ntazo bandanya rafata yindi miti yose babizi nasho no kurya n'ivyo ateza kurya, ateza kugira inkono ya wenyene. None uwo muti wacu imiti wacu ahubwo niyo ku buntu, kuko uravye uburyo dukoresha tuburishishije ntitworonka ayo dusaba umuntu. Rero gusa hagiye usanga kubera bivanye n'ubushobozi bw'umuntu avuga ati amahera ni menshi. Ico gihe rero umuntu niba bamuciye nk'ibihumbi 300 cyangwa amajangahe kuri uwo muti 100 akaba atafise, aragura umuti w'amahera afise ayafise kagenda gafata uwo kuko nawe waguze uwindwi adoya yumvise akantu kamitende
kakamuha kuraje kurondera n'ayandi akaza rero benshi rero bakunda kwivuza mu ubwo buryo bagura duke kandi bagakira izo ntari nimwe aje kuvuga inshuti yabuze muzobona bati je nagenda gwa duke nicashimije nuko nagura duke bakanyemerera uravyumva ati nkaba narakize uravyumva hari gihe rero n'uwo muti bakwandikiye ukira utarawumara uravyumva rero nta muti uzimvye kuko umuntu ni wazimvye gusumba umuti ikindi uyu munsi jewe nabuze mama wanje mu misi heze ahaize nk'ukwezi isanduku nayiguze miliyoni 3 isanduku none niba isanduku igugu miliyoni 3 isanduku imvitarimwo basi naho ugira arumva basi naho buri umukene ubu isanduku urazibazigwa no ku mutumba naho gihambwa mu kirago kubera mu Burundi duteye imbere sivyo naho gihambwa mu kirago bamuhamba mu isanduku none kubera ki mugiye amashirahamwe yo guhambana mutagiye amashirahamwe yo kuvura zanya habe kibazo ni mwebwe kibazo ni myumvire ni nuko mugomba kuza murafata wa muti wo mujiti ya bose kugira ubwonko bukore neza hanyuma rero twiteho ibifisa akamaro gusumba ibindi sivyo ega abantu ntibazoreka gupfa nizo nzoka kugwa mugabo nimushireho nakantu nako ko gufashanya muvunzanye ntimuzoze mafashanya muhambana gusa kandi ari ikintu bita gupfa imburagihe gupfa imburagihe ni gupfa ntupfe ukaguma mugabo ukosomwa sinzi ko warukizi avyumva ko gende munyamuramvye kirundi ndacyumva sivyo urumva rero kuco warubuza ati rero bo hamenya gute dukorera Igitega haruguru y'isoko y'inka ni mu gisagara cya Gitega mu muci uri kuri parking ufata moto ya 2 bacagushikanaho ni hafi hanyuma telefone ni 79 amajana 36 amajana 951 canke limitere 39 199 amajana 247 iyo rero duhereje ko urashaka no kwandika kuri WhatsApp bakakwishura yego tabaye kaze rero kugwaye no kukena impanuro vyose tubabikora kandi bikagenda neza Imana ibahezagire kabisa nimero Rwanda zipindinze muzirabe hasi umva no gukengurukira mukanya muduhaye n'ikiyago kidasanzwe dukoranye nizera yuko abarundi batari bake bagiye kubandanya babayeho neza amagara yabo agatwesonga kugira umurundi bise abantu bakomeye na cyane yuko izo nguvu zidahari na vision dufise itoshoboka ariko niko abaduhagaze neza mu magara byose bizogenda ndabashimira cyane bukanya namwe turabashimiye Imana ibahezagire muryoherwe muhezagirwe aho muri turabakunda cyane